Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro y'amabwirizwa abiri yemejwe 100% n'inama nshingamateka muri indwi irangiye. Izo nazo zikaba ari integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Guinée Equatoriale kubijanye n'urudandazwa ruca mu mazi, hamwe n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi na Guinée Equatoriale rijanye n'urudandazwa. Turababwira kandi kubijanye n'imirimo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaranguriye mu ntara ya Muyinga, aho yateye iteka ibirori vyo gutanga impapuro z'umutsindo ku migwi ibiri y'abanyeshure bize ku mashure ya Komibu Muyinga. Aho nyene Muyinga nyakubahwa Sabina Ntakarutimana akaba yaratanguje icese ibikorwa vy'ishirahamwe ryo kuvuzanya bita Musako. Mu guheraheza turagaruka ku masengesho yabereye mu rushengero rw'Urutare i Bujumbura, aho nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'umuryango wiwe bifatikanije n'abakristo bo muri urwo rushengero muri ayo masengesho. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Kwigenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka w'2021 abashinga amateka barakoranye mu nama ya bose irongowe na nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka kugira ngo bige bongere bemeze integuro z'amabwirizwa zibiri. Rimwe rikaba rijanye n'amasezerano ari hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe n'igihugu ca Guinée Equatoriale kubijanye n'urudandazwa ruca mu mazi hamwe no kubivuko vy'ivyo bihugu uko ari bibiri, hamwe n'irindi rijanye n'urudandazwa mu bice vyago vyose baravye ivyo bihugu bibiri bishobora guhanahana. Umushikiranganje ajejwe ivy'ubudandaji Immaculée Ndabaneze yarerekanye imvo n'imvano zatumye leta y'u Burundi izana izo nteguro z'amabwirizwa imbere y'abashinga amateka ngo bazige bongere bazemeze. Gushira imbere kugurisha ibintu hanze, tubona uyo marché ya Guinée Equatoriale ko ari ahantu dushobora kuzogenda tugashora ibintu byinshi mu byo birabana cyane n'ibifungurwa muri Guinée Equatoriale. Ni marché iri imbere kandi twizeye hariho n'ibindi byinshi bizoshobora kugurishwayo. Ibyo byose mumaze kwemeza aya masezerano niho bizoca bitangura kuba nabo nyene aba muri Guinée Equatoriale bakazana ibidandazwa ngaho iwacu. Mu byerekeye rero accord commercial ni ibyo essentiellement ni échange commerciaux entre le Burundi et la Guinée Equatoriale. Lise y'ibyo tuzogurisha yari kuri aya masezerano, yari annexe kuri aya masezerano, si byinshi kandi ntibivuga yuko tuguma ngaho. N'uzobona mwese namwe ko muri mwese afite iciyumviro cyo kugira ngo ashinge izina avuga ati jewe ngize ngomba kuzoshora hari ahantu azoheroherejwe n'aya masezerano. Nyakubahwa nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka mu byerekeye accord commercial naha mbona nogeza mu birabana rero na transport maritime. Hoho transport maritime rero murabona Guinée Equatoriale iri ibahari Atlantique. Igihugu cose kifise litorale nini cyane, niho ubuzima bwabo bwinshi bwo kudandaza bwo gumahinguriro niho buri. Ahandi hari ikibira kinini kandi gifise ibiti by'agaciro kanini cyane. Mugabo twebwe twabonye yuko bafise ubumenyi bwinshi muri transport maritime kubera ari byo babayemwo kuva kera. Iyi rero amasezerano tugomba kugiranira nabo nimwayemeza tukagira transport maritime, si uko dufise imbibe duhana, nta mbibe duhana nabo. Mugabo coopération tuzogirana ni coopération entre nos administrations maritimes. Barafise byinshi bazotwigishiriza abantu bo muri
hariya muri port n'ubumenyi bwinshi bazokwigisha ingene bogira protection ya port maritime n'ingene twogira development ya transport kuri lac Tanganyika ni bazotwongera kandi bagire formation y'abantu bazokorera muri autorité maritime n'ibintu byose birabana n'ivyo ku kiyaga Tanganyika. Abashinga amateka bakaba barabajije umushikiranganje w'ubudandaji ingenzi hamwe no gutwara ibintu n'abantu ingana Burundi na Guinée Equatoriale bizohanahana ibidandazwa ku bivuko vyavyo hamwe no mu mazi. Barabajije kandi n'ingena amabanki akorana ku isi no mu karere. Umushikiranganje yamenyesheje yuko ubu ivyo gutwara ibintu n'abantu bishobora kugenda mu ndege kandi yuko uburyo bwo gutumatumanako bwateye imbere ariko yuko ubwo buryo bwo gucisha ibidandazwa mu mazi buzimbutse kuko itagisi ikigabanuka ugereranije niyo mwibarabara. BAD c'est une banque régionale africaine nkuko hariho la banque régionale asiatique n'amabanke afisemwe abactionnaire batari bake bagiye hamwe kugira bafashe iterambere rya Afrika. Aha nibaza yuko umengana n'Ubushinwa burashaka kwinjira muri BAD kugira ngo buteze imbere Afrika. Donc sukuvuga yuko BAD nayo ikoresha amahera yaba yafise yuko itaraba iterambere rya Afrika. Turavye deja ngaha mu Burundi ama projet menshi meza urasanga ko BAD ayifise mu Uruhara. Aha rero sinibaza ko ihari kugira ire concurrence biriya bihangange bitwara isi mugabo objectif ya BAD ni guteza imbere Afrika kandi murazi neza ko nka iwacu igihe twari dufise ibibazo BAD yagumye nyuma yacu ntiyigeze iduheba bizanana Dar es Salaam bigaca Kobero usanga transport routier tuyitanga ko amahera menshi cyane. Aya mahera rero niyo atuma notre balance commerciale nayo nyene idahindukira ugasanga assurance mwebwe mwayirishe badandaza mwayirishe mu madevise ariko peut-être yo muyiriha mu marundi iyi balance commerciale yashobora guhindu hanyuma rero na fret byose ni erema zitatu duteje kuraba chaque jour contrôle izo erema kugira iyi balance commerciale yacu itera imbere ishobore kwirodressa itwame toujours turi muri rouge tugerageze kuyiduza nizo exportation turondera nibi byose bigabanya le coût de revient des marchandises rendu Bujumbura ou Gitega ou Kobero. Aha rero nibaza yuko ibi bintu bitodutera ubwo nibibazo tuteje kwigira hamwe twese birabana na transport kuri lac Tanganyika byo murazi neza ko byose ibyigwa byagize bitwereka yuko yaba dushobora kugira transport nyinshi kuri lac Tanganyika tukagerageza kugabanya transport biva muri Nord muri Mombasa uko ho bica bituzimba kurusha tukazana nabike bivuye Dar es Salaam byinshi tukabicisha kuri lac Tanganyika. Nibaza ko balance commerciale yacu nayo nyene nahito hinduka tutsite ngo yiramverse mugabo hoba akarusho kuri iyo balance commerciale yacu. Ni rero ni rite duteje kwa maturimwo turaba koma justement redresser la balance commerciale mu kugabanya izi elema zigize kugira ngo turabe yuko nitwagira izo exportation nizi elema twazigabanije zikuzindi connex aux importations yuko dushobora kuzoduza notre balance commerciale. Abandi bashinga amateka bati ko twumvise ivyo guhanahana imico abarundi nabo muri Guinée Equatoriale ivyo turabisangiye. Umushikiranganje akaba yishuye avuga ko imico ari kintu kinini kuko dushobora gutoramwo ivyo dufasha ibitari vyiza tukabireka kuko hari gihe usanga bidahuye n'imico yacu ariko ibidufasha tukabizana. Aha twovuga nk'urudandazwa ruciye mu mato kuko bobo bageze kure cyane kudusumvya hamwe n'ibijanye n'ivy'ingenzi kuko Tanganyika ishika henshi. Aha twovuga nko ku kivuko ca Bujumbura, Murungu, Kigoma, Karemi hamwe n'ahandi. Izo nteguro z'amabwirizwa zikaba zaremejwe n'abashinga amateka 100%.
nk'uko twari twabibamenyesheje mu ntangamarara, tugarukiye ku mirimo yaranguwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka mu ntara ya Muyinga, aho ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 ndamukiza uyu mwaka, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yagendeye intara yatowemwo ya Muyinga, aho yahagarariye ibikorwa bitandukanye vyatunganijwe n'umuryango w'abayisilamu Komibu muri iyo ntara. Ubwa mbere umushingamateka Sabine Ntakarutimana yarahagarariye ibirori vyo gutanga impapuro z'umutsindo ku migwi ibiri y'abanyeshure. Bose hamwe bari abanyeshure 153 bari baramutse bigina uwo munsi mukuru. Muri bo 33 barose impapuro z'umutsindo ku ishure ry'abaforoma rya Komibu y'Imuyinga, ari naho habereye ibirori, bakaba kandi bagize abo umwaka ugira 9 iryo shure riramuye. Umugwi wa kabiri wari ugizwe n'abanyeshure 120 baronkejwe impapuro zirangiza amashure yisumbuye kuri lise y'imyuga ya Komibu y'Imuyinga. Abo nabo bakaba bagize umugwi wa gatatu iryo shure risohoye. Abafasha amajambo bose guhera ku muyobozi w'ishure y'abaforoma yegukira Komibu Imuyinga gushika ku cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, uciye ku waserukiye komite y'abavyeyi, uwaserukiye abo banyeshure baronkejwe izo mpapuro z'umutsindo, umukuru wa Komibu mu ntara ya Muyinga, buramatari w'intara ya Muyinga, hamwe n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida, bose barakeje abo banyeshure babasaba kubandanya amashure. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarashimiye Komibu ku ntambwe y'iterambere ishikanye ko intara ya Muyinga, mu gihe mu tundi turere amashengero akunda kubamwo ukutumvikana, kandi ko bari ku kivi kuko ugusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nagira nsubire gushimira nk'uko nyakubahwa buramatari yabivuze umuryango w'abayisilamu mu Burundi, kuko bumvise na ntaryo ko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Hirya no hino turabona amashuri ya Komibu ariko atigwamwo n'abayisilamu gusa, arigwamwo n'abandi bana b'igihugu mu butandukane. Vyumvikane ko umuryango w'abayisilamu ugira ico uterereye mu iterambere ry'igihugu. Nk'uko nyakubahwa buramatari yabivuze, mubera akarorero ayandi madini hirya no hino, wumva ahubwo bari mu ntambara, mbere ukibaza ko bazi ko basenga Imana imwe, ahubwo bikakuyobera. Bumve ko gufatana mu nda mu muryango umuntu aba arimwo, gufatana mu nda mu idini umuntu aba arimwo, arivyo bihava bikava mw'ivyo bikorwa vy'iterambere ibi turiko turabona uno munsi. Turabibashimiye rero, twongera tubatera intege, kandi noneho twumvise ko inguvu muzifise, kuko mukanya hariho n'uwundi mugambi muhava mushira habona. Na ntaryo rero mwebwe murongoye Komibu Muyinga turabakeje gose, twongera tubatera intege. Nagira sabe kwiza impamya bushobozi, izi mpapuro z'umutsindo mugira muronke zobabera izo gutera iyindi ntambwe mu bumenyi, izo kwiteza imbere. Twama tuvyumva ingene nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye adasiba kurivumera avuga ati umwe wese amenye kw'ishuri ari iryo kumufasha kugira ubwenge bw'ingene yiteza imbere, akongera agateza imbere n'abandi. Mikangara mu vyumve, ubu muce mutangura guteka imitwe. Umutwe wa mbere nuwo kubandanya kwiga kaminuza, ariko uwundi mutwe nuwo kurondera ingene mwiteza imbere. Avuye ngaho umushingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye abandaniriza ahitwa Ikizanye Hotel, aho yatanguje icese ibikorwa vy'ishirahamwe ryo kuvuzanya musago mu mfunyapfunyo
rifise icivugo gishingiye ku magara, gufatana mu nda hamwe n'ubugenzi. Iryo shirahamwe rikaba rifise icicaro kuri iyo hoteli. Amaze gutanguza icese iryo shirahamwe, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaciye atemberezwa mu biro vy'iryo shirahamwe biri kw'igorofa ya kabiri y'iyo hoteli, aho yanateye igikumu mu gitabu c'abashitsi b'iteka. Ibirori bikaba vyabandanirije mu nzu y'amanama ahavugiwe amajambo atandukanye. Umukuru wa Komibu mu ntara ya Muyinga, Salumu Nayabagabo, yarasiguye ko umutima wo gufashanya ari wo watumye biyumvira gushinga iryo shirahamwe. Buramatari w'intara ya Muyinga, Jean Claude Barutwanayo, aranegura ariko inyifato y'abenegihugu bataratahura akamaro k'ayo mashirahamwe. Yaboneyeho gusaba abashinga amateka n'abakenguza amateka gufasha mwihimiriza. Bahejeje gukurikirana insiguro z'umuhinga, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka yasozereye atanga impanuro. Nagira subire gukeza umuryango w'abayisilamu Komibu kuri uyu mugambi mwiza wo gushigikirana mu bijanye no kwivuza ndetse no kuvuzanya. Duhejeje kugurura ndetse n'umuhinga akaba hejeje kudusigurira uko uzorangurwa mutualité de santé communautaire Musako. Nkuko musanzwe mubizi kandi n'uwaserukiye umushikiranganje wo gushigikirana yabishikirije, ibi biri mu mapriorite ya leta y'u Burundi biciye mu mugambi w'igihugu ujejwe gushigikirana Commission nationale de protection sociale. Sindawugaruka ko idonido kuko ahejeje kubishikiriza. Uyu mugambi nawo nkuko mwabibonye n'umugambi uzotuma abishoboye, abamikoro atandukanye, abagwaragurika n'abatagwaragurika bashira hamwe uburyo kugira bavuzanye. Ico twobasaba nuko abazobikora bobikora neza ku neza ya bose, kuko hari haho vyabonekanye ko abagira mutualité rimwe usanga bariko barashira imbere inyungu zabo, ugasanga bamwe bari bajeje kuvuzanya bidakunze. Banyakubahwa twobasaba mwebwe ko uyu mugambi mutowugira ku nyungu, mbere n'umuhinga yavyerekanye, ahubwo ko mwoshira imbere iyo ntumbero nyamukuru yo kuvuzanya ku bazoba bawuhurikiyemo. Bukeye bwaho ku munsi wa Mungu, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarifadikanije n'abakristu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga mu nkuka y'imisa yabereye kuri katedrale yitiriwe umugabekazi w'i Lourdes y'Imuyinga. Tukiri nyene mu bijanye n'amasengesho, ku munsi w'Imana igenekerezo rya 18 ndamukiza umwaka wa 2021, umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ari kumwe n'umuryango wiwe yarasangiye igisabisho n'abakristu bo mu ishengero ry'Urutare ryo mu gisagara ca Bujumbura. Ayo masengesho akaba yari yitabwe kandi n'abashingamateka hamwe n'abakenguza amateka batowe mu gisagara ca Bujumbura. Ubutumwa bukaba bwatanzwe na Reverend Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, President Petero Nkurunziza. Akaba yashimikiye ku kwizera, aho yasiguye ko ukwizera gusenyura imisozi, gukiza indwara kandi ukwizera kurema. Akaba yasavye abarundi guheba ivyaha nk'uko Imana twayishize imbere, ati ijisho ryayo ritugumako. Mwijambo yashikirije nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarashimye ubutumwa bw'uwo munsi buhagaze ku kwizera, ati ukwizera ni ikintu gikomeye cyane kuko na Yesu yarizera. Ati kwizera kurarema gutanga inguvu. Ati rero bisaba ko umwe wese afata ingingo yo kubaho mu kwizera. Ukwizera nibwo buzima. Ukwizera nibwo buzima.
kuko uwo kuraho ukwizera n'ukwizigira bica bigenda, nawe ntiwokongera kubaho. Mugabo yizeye ko azozuka, aho haca hazamo ikindi kintu, kwa kwizera hano twigishijwe, ukwizera gukiza, ukwizera kurema, ukwizera gukiza, ukwizera kurema. Nayo umuntu avuze ati yarazi ko azoca azuka, niko umuntu avuga ati en fait accompli. None uvuze uti yarazi ko azoca azuka, ubushobozi bwa se wiwe bwoca bugenda gute? Ntibwoca bugabanuka none? Wewe oya, reka tugume hano. Ukwizera ibyo Yesu yakoze byose hari mu mwizero, kuko Yesu Imana imaze kumureka ngo aze ku isi yabaye umuntu nk'utwu twacu, yarasonza akaruha agasinzira nk'uko kwacu. Noneho nk'uko nawe yagiye atwigisha ibyo tugenda dusanga muri Bibiliya bagenda bavuga, urumva ko ibintu byose kwa kwizera gukomeye cyane ku mwana w'Imana kwari gukomeye. Ubwo tumaze kumva ko ukwizera, twumvise ibintu byinshi, kukwizera kurema, ukwizera gutanga inguvu, ukwizera gutuma ibitashoboka bishoboka, ibitari ukuri bikaba ukuri. Kandi nivyo umuntu yoshaka avuga ati mu gifaransa gisanzwe ati ukwizera c'est la seconde nature, nukongera nubundi buzima ukwizera. Kandi nivyo wewe ukaba uziko uri umuntu atacamaze, izogenda uko nyene, kuko umaze kubyishyiramo bihinduka ukuri. Imana umaze kwemera yuko ariyo yakuremye, ukwizera ko kuguhindura kukagirira kukugira mushasha, nukuvuga yuko wowe ubwo bundi buzima nibwo mama buntu hano yagiye atwigisha, nubundi buzima winjiyemwo. Ubwo bundi buzima winjiyemwo bwo kwizera bugenda buguhindura uba mushasha. Hariho ikintu gitoya norangiza mvuze, dusinye amasezerano, twabyumvise ko kwizera kurema. Reka rero dusinye amasezerano ko uko kwizera twebwe tukwemeye, turi abana b'abantu, tukemera yuko gushobora kudukiza kukaduhindura, noneho tukatugorora imbere y'Imana. Iyi ni engagement personnel, wewe wiyumve nimba uvyemera, ukaba uvuga uti ukwizera kurakiza, ukwizera kurampindura, ukwizera kuratuma ngororoka imbere y'Imana, ukwizera kuratuma koko mba umwana w'Imana. Sinya.
nushika iwawe wiherere kuko ugiye kubikora aho abandi babona wava kubaza ngo ukoze iki bikakugora gusigura. Wiherere usinye. Ngomu yavuga ati none mani urampeba, nawe muganira uti ndasinye, ikiba kibe. Nivyo ikiba kibe mugabo usinye. Kandi buriya jewe reka ndababwira uko nagenda byumva n'abandi bagiye babivuga, iyo uvyemeye ugasinya Imana ikigaruka ahubwo ikagufasha byose ikabitunganya. Niyo mpamvu hari umuntu yaje gufata jewe nje gutanga amashimwe, Madame Florence avuga ati ntugatinye umaze gusinya, umaze kwemera imbere y'Imana ngo ikurongore igufashe, wizere Imana y'ubwayo ikigushigikira, ikakumurikira, ikaguha n'inzira kugira ngo utunganirwe. None dutinyira iki? Totinyira iki gusinya? Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba kandi yabasabye kureka kwikunda, kandi igihe cyose bame bashima ku buzima Imana yabahaye. Ko muri inzira uza kwemera wese gusinya, iyi nzira ntiyoroshe. Kubera iki? Harimo inzitizi zimwe. Inzitizi ya mbere ni kwikunda. Kwikunda kuratuzitira muri byinshi. Kwikunda. Mudusabire, mutushikire imbere. Ntabwo ari ugudushikira ku bantu, oya. Muduterere intambwe, mudushikire hariya hejuru, muti hari ikintu cyo kwikunda, inzitizi. Mumutubwirire muti ati ba bantu waremye ani twikunda turadoboje. Agabanye muri twebwe, ugazobabwira ingene twobigenza kugira ngo tugabanye ukwikunda. Nubwo umwana w'Imana yaduhaye akarorero, akaza akadupfira ku musaraba, aduha akarorero, aduha icigwa, ariko tubandanya twikunda. Iyo ni inzitizi, ubwo butumwa turabubahaye. Icya kabiri twebwe abana b'abantu
turi ntashima. Umuntu aharuye kuva Yesu aza hano ku isi, tugaharura Pasika tumaze kunezerwa muko zingana, koko ntivyari bihagije kugira ngo tubone ko dukeneye gushima. Mugabo nkaba ntarumva neza ko ntegerezwa gushima, kuko l'épreuve yaratweretse ati jewe umwaka wa mbere ndapfa ndazuka, ego da, umwaka wa kabiri arasubira. None mweho ca witwaza yuko ngo maze imyaka 20 cyangwa 15 navyo ne birahagije kugira ngo ushime. Aha uriya muntu nukuri dukwiye kumushimira cyane cyane. Tumushimire cyane. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, naho ubutaha.